Hello bakuzi ba Elite TV Burundi turabona bukije mwese umuherereye amahoro y'Imana akomeze kubana namwe hama murazi ko iminsi yose twazana ibiganiro neza neza cyane ku rugero kwiza n'umunsi twabazaniye umwigeme umwe kanovuga ati abikora neza amaze gukora indirimbo nyinshi zitandukanye zirakundwa cyane hano mu gihugu cy'u Burundi reka rero tuganire nawe ariko tumaze tumekaze nakaye imbere byose takwete kanda subscribe kuri Elite Burundi TV kugira ngo ukomeze kureba ibiganiro byose bica hano kuri televiziyo yacu amatongo yatugusaba kugora partage na comment aho munsi ugiye kumva ibiganiro nashaki ati karibu mushikanje murakoze turabona waberewe wambaye neza wambaye amalanga bien murakoze cyane okay nene kuza abantu bari kuba abantu muri kano kanya genda kuze nk'umuririmbyi ariko usanga benshi bakuze gutandukanye turashaka tumenye akazina kawe hama uce wongera utubwiye nakazi usanzwe ukora kwanza ndabaramukije ku mazina nitwa Aline Kwizera ndumuririmbyi kazi navuga ati ndagerageza mu byo nshoboye ego okay Aline hari ikintu kimwe nifuza kumenya kuri wewe n'abakunzi ba televiziyo yacu Elite Burundi bifuza kumenya Aline arambara kabegwa look y'ibite agashatse ka naturel Eric Aline kubera iki utasukishije kubera iki wakubisa ka naturel bisanzwe vraiment s'il vous plaît tukuze nk'umu boss lady yo awo yam igituma ntasukishije mu ncamake je hano nakuze mbona badasuka mugana je dora bicamwe rimwe nkasukisha kubera nk'ubu narasukuruye mugavuba ndasubira gushiramo utundi kugira ngo imishatsi bandanye imera neza nyene ukuntu nkamwe nuko nyene ariko gusuka umuntu asuka singomba ibivugwa yuko ko umuntu asuka ngo ni kubera yo bagomba imishatsi ngo imere neza hari nabandi badasuka ugasanga mu imishatsi imera neza. Okay. Aline, ikindi kintu twifuza kumenya kuri wowe. Mbega bya Aline ubu arubatse cyane single. Aline n'umusingo narubaka. Ntarubaka. Nturubaka. Wa diaspora yo bakubona rero yatitega inkwano. Oya. Je na mu diaspora ngomba. Kubera iki rero? Na mu diaspora ngomba. Uri kwije. Ego. Okay, reka tukumva kuri ivyo tugenda hano. Aline umujemege je narahejeje nta mu diaspora nkeneye mugabo usanze mu Facebook urabona hinge ndakubwira hari ibintu abantu twihendako ega ukunda singomba ngukundane no mu diaspora ngo ntuzoce uboneka kuza neza ya none kabande ariyo bisabisha mbe waruzi ko hariho abahungu ngaha mu Burundi bafise amafaranga kandi gusumbya aba diaspora bariho ego nawe uri guhenda abantu ubize ndakubwire je sinkunda igihugu ego kandi sinkunda amafaranga rero umuntu turi kumwe uko ari kose nimba ari mu diaspora atari mu diaspora n'aba diaspora badafise amafaranga ego uwo muri kumukunda uko nyene ndamukunda uko nyene kandi aho ndi hose ndamufata nka diaspora wanje ni diaspora wiwanje ego okay Aline tumaze kumva yuko usigaye ukora akazi ka business yo kudandaza usigaye mu commerçant kasi kubukometsa Aline wagiye mu kupaja takamaze mu imyaka 3 imyaka 3 rakwiye ati rero aho riri wararihumbiye wararibitse hakuna yuzuye ari gihu bikora ari gihu bikora ugasanga urabihombeyemo n'igihu bikora ukunguka rero jewe aho ngeze sinovuga ngo ndamaze kunguka canke ngo ndamaze guhomba mugabo uko biri kose ndabishimira Imana. Okay Aline ndifuza kumenya ikintu kimwe indirimbo yawe ya nyuma wayishyize ko byari kuri YouTube indirimbo yanje ya nyuma nayishize ko mu kwicumi na rimwe zari indirimbo zibiri ku 11 mu 2022 tuvuge yuko aciye amezi 3 gusa mu 2022 mu 2022 none mba ko aciye amezi make yiguza gusa twitegere rero ko ushaka kurekura ikindi gikorwa kirashobora kurekurwa mugabo ari ukuntu hari ikibazo gito cyahabaye bivanye n'umuntu twahoze dukorera hamwe ikorwa no cyo kuri koda audio
yaragize ikibazo kubera nari nagiye iwiwe ndakora nk'indirimbo 6 za audio duherukana mu kiriya kiganiro cyaheruka urazi ko nari nabikubwiye rero ikibazo cyahabaye imashine yiwe icirafudika indirimbo zose ziragenda ari naco gituma naciye manza guhagarika gatoyi urumva ndiko ndagerageza uburyo bwose bikunde bishoboke hama indirimbo zose nari narakoze wiwe tuzisubiremo kubera ubu nanyene ivyuma yabirose hari ivyuma bimwe byari vyamwononekariye ko ariko ubu ni sawa twibutsa no twibutse indirimbo zawe uzikorera ku producer yitwa Cloud akorera Dar es Salaam ari ukugena kuri kodi ufata indege Dar es Salaam wewe ndege s'il vous plaît baswera bati unapanda pipa paka Dar es Salaam mu ndirimbo ziwanje hari indi ndirimbo naririmbye kandi iyo ndirimbo ndayikunda kandi mfite n'abantu bayikunze wewe ubwa uri nzi yumviriza wo ikunda niko mvuga ko iki kintu ha uravuga ikintu c'indege umunsi umwe nzoyurira kandi umunsi nayo ngire kwimana umunsi nayuriye je nzogufotorera ifoto ndakwereka ati wamboye nukuri iyo ndirimbo yitwa Imana nta nzigo nduguyanga umungu wa nawe ucoyo siku moja nitapanda bagomba kuyumviriza bagende kuri channel yanje bagende kuri channel yanje barazisangayo ziri Aline Kwizera gusa umunsi umwe je nzoyurira indege one day nani badana kubona bahera kuyura Nikubuza bahera kuyura ibigatsi byarahonye kandi ubazanye kijambere reka ni hatari okay ari reka tugere kuri iki kintu kivuga yuko Aline uno munsi tukatanaza ikora business yo kudandaza ariko natubwira ndandaza nkadoye na adresse n'umuntu yakora muri kigano akaca yifuza gushikaho Aline adandariza parce ko kwashaka no kumubona ko uli brand gushikino sa uli brand mu bintu genda ndaza ndadandaza impuzu z'abakobwa amafashion amapanaro amatirko sinzi ko bashobora kunyumva ibindi nibike ibintu nyene by'abakobwa biba bigezweho isakoshi ibitenge by'ubwoko bwose okay Aline ni he project ufise no bugati collab ufise uri kudutegurira abafana bawe irahari n'indirimbo muri kumwe nawe n'indirimbo ndimo ndumwe okay hari umuririmbyi mu Burundi yitwa Alimba Gospel yitwa God yitwa ndo muri hope Alvera n'umugenzi kandi n'umwana mwiza ari hose Imana muheza agire Alvera atandukanye n'abaririmbyi bandi bo ngaha mu Burundi kandi aho bari hose n'ukuri bamba barira numva nta musozi yote bakuvutse ku kibazo c'abaririmbyi bo ngaha mu Burundi kuko Alvera umusavye ijambo arakumviriza akagushia urumva umusavye nk'ikintu ndasavye umwanya tuvugane arakubwira muri umwanya je nta mwanya afise mugabo itegure umusi munaka tuzobonana ariko abandi nabo ariko cisanga bigoye shangirana amafaranga menshi ubwo umusimwe natwe tuzoyaronka okay mugazo na adresse aho bashaka gusanga ibikorwa byawe ahantu ushobora gusanga kubijanye na business yobasha nukuri nakaduka gatoye bazo kuraba erega biri hari ibintu uko umaze kuburirimbye buri brand ari umuntu aza kugura ikintu ariko akubwira gusa kubone muramukanye gusa kigure ngaho ukorera ahantu nkorera ni kwisoko nkuru aho Nyanzarake winjiranye hajya kuvyamwa ku mavoka ugitumbiranye naye nawe ujya mwango winjiriramwe ukwirikira mwango wa jaune okay reka tubane tuyaga ariko dusanga magenda kurangiza n'umunsi wewe nk'umuririmbyi indirimbo za gospel nice kintu wanka nice kintu ukunda ikintu nanka mu bikorwa by'uburirimbyi yego ikintu wanka n'ikintu ukunda icyambere ndakunda kuririmba ico wanka nka umuntu afatira akazi kanje nabi okay
kuririmba n'umwuga wabitanguye kera bakeka ni cyane kintu ushobora gutuma uheba kuririmba ikintu cyo tuma je mpeba kuririmba kiretse mpfuye mugana aho nyene mpfuye mu kwizera nimba narakoze neza mu ijuru tuzobandanya urazi ko babitubwira kandi mu kwizera nimba tuvyizeye ni ngombwa mu ijuru uzofata ijwi rya gatatu sinzi ijwi nzoririmba gusa numva tuzorimba amajwi yo okay ariko abantu bakunda kuvuga bavuga ati abarimvyi ba gospel kenshi ntabwo bakijijwe ico kibazo ndazi ico kintu maze kukirira maze gushika ko kenshi ukacunga bakabivuga mbe bavuze ko abarimvyi ba gospel badakijijwe wowe nkawe ucakira gute ko nawe ariyo kariyeri urimo ariko mu urimo ariko rugendo urimo ucakira gute Erega kama bavuga ngo umuryango bumwe atukisha umuryango mugabo ari nawe ngo barabihinduye ngo aritukisha nyatari abakizwa mu baririmbyi barimwo abakizwa mu baririmbyi turimwo nabivuga uko barimwo kandi turimwo mugana abapagani bari n'abapagani barimwo rero kuba babivuga haje nta muntu avuga ikintu umwe niwe yavuze ati umunyarusako avuga ibintu vyo mugaba kabishikana mu mwanya utariwo okay reka tugere kuri iki kintu naco kuri umurimbyi mugenza Agostino Stino Voco n'umurimbyi mu cyamake muri umuntu mwaka uheze yakoze neza ku rugero rwo hejuru si asohoye indirimbo nyinshi ama video asohora ibikorwa byinshi bitandukanye ariko ntabwo ndigera mbona n'ifoto nimwe muri kumwe ariko ubuherutse ndakora nkene wambwiye ko ari nka brother wawe ariko aujourd'hui nta n'ifoto ndigera mbona rega sha ujya kwa bakure nanje ndumva tubana kure na kure gusa twarigeze kuba dukorana hari igikorwa twakoranye narabikubari twarakoranye kandi Stino ntangora nafise kweri na nyine n'umwana mwiza nta kibazo cyangwa n'amabose kumunyana tubwire tumenye oya nukuri bana Agostino ameze neza okay reka sisi magenda kurangiza iganiro mbe kuri wewe umuziki w'u Burundi ubona gute ubu biriko biraza concert zawe tuzotanga uzibona cyane bana nanziko umunsi Stino yatubwiye ati ngo urumva ngo ni mu mwaka uzanutanga ngo mukatunga ukwezi kwa gatatu ndindi umunsi benzo oya rindira hajya usanga kiriko arabitegura wewe nawe ese nakubwiye none mutinya igarama mutinya guhomba mutinya sindatabura ikintu mutinya gutegura ama concert nagarama bisaba gusa urumva ushobora gutegura concert ugasanga abantu bawe baje muri concert yawe nta kintu bavuyeho barose dufate nk'amazi canke gukora ku munwa urumva iyo utegereza kubitegura kugira ngo bari abafanzi bawe ntibazogende baridoga kubijanye n'akazi kiwanje business yanje nukuri ndabahamagaye ndabatumiye bazoshikaho hano birabira ibintu byanje ukuntu bisa ibisigaye navyo kubijanye n'ibiciro ego mu biciro nico kimwe n'abandi mugabo waje ukanshorera turavugana neza ibintu bikagenda neza umva sinshaka ko ndakuzimba cenke jewe ngo nzimbe ibintu neza ku rutonde rwiza abakozi b'Imana urumva nyine ndakugirira neza kugira ngo nejo nawe uyumvira ati Aline yaramfashije nanje hinge subireho kandi ahubwo canke naho hinge ndamushira umukiriya gasanga nyene biragenze neza karibu rero nimwitinya yabakunzi ba Eric Burundi yali Aline no turi kumwe n'umunsi hama ikigano wumvise byinshi atuganirije byinshi ndakubwira ati rero nimba ubonye Aline nyaruka kuri YouTube channel you can subscribe utibagiye ukanda subscribe kuri Eric Burundi television kugira ngo muronka ama news menshi meza cyane amatubakunda cyane ati ciao.